Bubahwa abakomiseri dusangiye imirimo, bubahwa bamenyesha makuru mwatwitavye, bubahwa bakozi ba seni, imbere ya byose mu nkundire dukengurukira Imana mushobora byose yadushikanye kuri uno munsi turi bazima. Mu nkundire kandi ndabakengurukire kubona mwabangutse kwitaba akamo twabateye, mukaba mwatwitavye muri benshi kugira ngo tubamenyeshe aho igikorwa cyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 kigeze kuva gitanguye kwigenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2024. Nkuko mubizi igikorwa cyandikwa ry'abarundi bazokwitaba amatora mu mwaka wa 2025 haba mu gihugu hagati no hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu byo hanze cyaratanguye kuva ku igenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka w'2024 kikaba kizosozerwa ku igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka wa 2024 igihe cy'isaha 11:30 zo ku mugoroba. Vyumvikana neza ko tugeze ku munsi ugira kane kuva ico gikorwa gitanguye. Igitigiri tumaze kuronka c'abamaze kwiyandikisha mu gihugu hagati kugeza ku igenekerezo rya 24 gitugutu umwaka wa 2024 nukuvuga inyuma y'imisi 3 iyandikwa ritanguye, abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni umwe ibihumbi 742 n'ijana cumi n'umwe, nukuvuga ni bice hafi 29% dufatiye ku bantu twiteze ko bashobora kuzokwitaba iryo yandikwa. Iyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 ku ntara ibitigiri vyifashe uku gukurikira gushikejo, ivyo uyu munsi ntibirimo. Mu ntara ya Gitega gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana n'ibihumbi 482 n'amajana 880. Mu ntara ya Butanyerera gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 423 n'amajana 961. Mu ntara ya Bujumbura hari hamaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 354 n'amajana 581. Mu ntara ya Buhumuza abari bamaze kwiyandikisha gushikejo bangana n'ibihumbi 274 n'amajana 913. Mu ntara ya Burunga bangana n'ibihumbi 205 n'amajana 776. Ibiharuro vyamaze kwiyandikisha hanze y'igihugu tukaba tubirindiriye ico gikorwa kirangiye kuko bitoroshe kuronka ivyo bitigiri ku munsi. Umugwiseni urakeje abarundi bamaze kwitabira ico gikorwa uhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe hamwe n'izindi ndongozi nkuru zo mu gihugu, aha twovuga urongoye inama nshingamateka nkenguza amateka hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu biyandikishije ku munsi wa mbere ico gikorwa gitanguye. Tukaba tubakengurukiye cyane kuri ako karoro keza batanze mu kudutera n'intege muri ico gikorwa. Umugwiseni ugahamagarira abasigaye bakwije ibisabwa kwiyandikisha iryo sango ntiribarengane. Umugwiseni uboneyeho akaryo ko kwibutsa abarundi ko gutora ari uburenganzira n'agateka kuri uwo wese akwije ibisabwa, ko ari nk'itegeko kuri uwo wese arajwe ishinga n'akazoza keza k'igihugu camwibarutse. Dusavye abakozi bariko barandika abenegihugu kutadebukirwa kandi ko bokorana umwete, ubupfasoni, ubwitonzi n'ubwira vyabaranze kuva batanguye ico gikorwa gihambaye igihugu cabashinze. Ubasavye kandi kubungabunga neza ibikoresho bafise kuko ari ivy'igihugu. Turibukije kandi ko uwo wese yiyandikishije ko ategerezwa kubika data kajya gapapuro bamuha atahana.
ntagate kugwangara kuko ntigasubirizwa nikazo kwerekana kugira ngo ashobore kuronka ikarata yiwe yitora. Urusansuma ruriko ruraba uno munsi niyandikwa ry'abakwije imyaka 18 n'irenga ngo bazotore bongere bitoze mu matora yo mu mwaka wa 2025. Abarundi bavutse imbere y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2007 nabo nyene bararekuriwe kwiyandikisha kuko amatora yo muri ruheshi mu mwaka wa 2025 azogera bamaze gukwiza imyaka 18. Iyandikwa ryo mu gihugu hagati ry'abazotora ribera mu bibanza vyategekanijwe n'umugwiseni biri ku mitumba n'amakartie bigize igihugu c'u Burundi. Ivyo bibanza birazwi kuko twarabishikirije, nta kindi kibanza na kimwe kirekuriwe kuberamwo iryo yandikwa. Umugwiseni uhamagarira abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye guhimiriza abarundi bakwije ibisabwa kuja kwitabira ico gikorwa. Amashirahamwe atari make yarasavye kandi yararonkejwe uburenganzira bwo gukurikirana iyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025. Abamaze kuronswa impusha zo gukurikirana igikorwa cyandikwa mu gihugu cyose bangana na 91. 35 bo mugambwe SNL, 16 bo mwishirahamwe Onelope, 10 bo muri Sekab, 21 bo muri Akopa, n'umunani bo muri Aba. Tuboneyeho kubashimira kuko kurorera ico gikorwa biratuma integuro y'amatora yizigirwa kurusha. Iruhande yabo baronkejwe impusha zo gukurikirana ico gikorwa ku rwego rw'igihugu cyose, imigwi ijejwe amatora ku rwego rw'intara sepi ibandanyiha impusha abo bose bavyipfuza kandi babisavye. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni usaba abarundi kutitiranya iyandikwa ririko riraba kino gihe na rusansuma iherutse kuba kuko si bimwe. Urusansuma rwabaye rwari rwerekeye iyandikwa ry'abene gihugu bose, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Turangije dusubira gushimira abamenyesha makuru mwebwe mwatwitavye, abakozi bariko barakora igikorwa cyo kwandika, abene gihugu bipfuza kuzotora nabo bose bariko baritanga ngo ico gikorwa kigende neza. Murakoze, Imana ibampera umugisha.